tugira dufashe uwo mukobwa yatwandikiye atubwira ko afise ukwezi kumara iminsi 29 aca dusaba ko twomufasha gukarikira umunsi wa ovulation ni ukuvuga igihe ciwe c'uburumbuke canke igihe ciwe c'agasamo iminsi azabisa amahirwe yo gusama imbanyi iminsi azabisa amahirwe yo gusama imbanyi ni ukuvuga période fertile na période non fertile canke jour d'ovulation aha ni mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga uno mukobwa afise ukwezi kumara iminsi 29 agomba tumwereke iminsi azabisa amahirwe yo gusama imbanyi tumwereke umunsi wiwe wa ovulation canke umunsi urubuto rwe ruzosohokerako cyo tumwereka n'iminsi niyakora imibonano mpuzabitsina atazoshobora gusama imbanyi nivyo tugira dukore ku mukobwa afise iminsi 19 ku mukobwa afise kandi ukwezi kudahindagurika kazi cyane naho tubwira iminsi ukwezi kwawe kumara tugufashe ibyo bikurikira kazi cyane rero ngaha twamaze gucapa calendrier ukwezi kwa mbere January canke Janvier 2026 twamaze gucapa calendrier ukwezi kwa mbere kumara iminsi 31 uyu mukobwa wacu rero afise ukwezi kuwe kumara iminsi 29 yatubagerera ati niya iminsi nzokora imibonano mpuzabitsina nkasaminda niya minsi nzokora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanje sinsaminda acongera abaza ati tuci tumufasha guharura umunsi wa ovulation canke umunsi urubuto rwiwe ruzosohokerako rero kugira umenye ati minsi nzokora imibonano nkasaminda canke sinsaminda utegezwa kubuzi umunsi wawe wa ovulation reka rero dufashe no mukobwa afise ukwezi kumara iminsi 29 mbega umunsi wa ovulation nuwahe kugira umenye umunsi wa ovulation ufata iminsi ukwezi kwawe kumara gukuramwo iminsi 14 nuga 29 moins 14 29 gukuramwo 14 dutora 15 nukuvuga rero ovulation yiwe canke urubuto rwiwe ruzosohoka kuri uyu munsi wa 15 w'ukwezi kwiwe apana 15 yimubona ngaha iyi 15 iri ngaha ni ya calendrier si umunsi wa 15 w'ukwezi kwiwe ariko n'umunsi wa 15 wa calendrier twe dushaka kumenya umunsi wa 15 w'ukwezi k'uwo mukobwa kuko niho hazobera ovulation yiwe cyo turaba rero yavuze ko yatanguye kubona amaraso canke regle yiwe yibonye ku munsi wa gatatu canke rotrua nukuvuga rero kugira tumenye ovulation umunsi yabereyeko nukuvuga wewe regle yibonye rotrua ucuharura rero guhera nyine aha nyine yaboneye amaregle canke nyine yatanguye kubona iminsi yiwe n'ucuhera guharura uwo munsi wa 15 nukuvuga rero ucuharura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 2 13 14 15 nukuvuga rero ovulation yiwe izoba ku munsi wa izoba ku itariki ya 17 ariko azoba ari umunsi wa 15 w'ukwezi kwiwe nukuvuga kuri calendrier azoba ari 17 ariko azoba ari umunsi ugira 15 w'ukwezi kwiwe kuko yagiye mu maraso itariki zitatu hanyine ho duhera uwo munsi wa mbere w'ukwezi kwiwe umunsi wa 15 azoba ari itariki 17 ariko azoba ari umunsi wa 15 w'ukwezi kwiwe rero ovulation yiwe canke urubuto rwe ruzosohoka kuri uyu munsi wa 15 ariyo 17 canke itariki 17 z'ukwezi kwa mbere rero narababwiye ko umubiri w'umuntu urashobora guhindagurika akaba yari yiteze ko izoba iyi 17 ariko bigaca biba 16 canke 15 narababwiye ko umubiri w'umuntu urahindagurika birashobora guhinduka nico gituma ucugira plus ou moins 2 jours nukuvuga uca wegeza iminsi biri imbere n'iminsi biri inyuma bisigura iki ucuvuga ko ovulation izoshobora kuba iyi 16 canke ibe 15 nukuvuga uca wegeza iminsi biri inyuma n'iminsi biri imbere nukuvuga ovulation izoshobora kuba 18 canke ibe 19 gusa neza normal cyangwa mu mategeko urubuto rwe ruzosohoka ku munsi ugira 17 ariko ugira twikingire kuko umubiri w'umuntu hindagurika bivaye nuko umukobwa yagize ama stress menshi canke ibiro vyiwe vyahindaguritse canke ibiro vyiwe vyongerekanye ushobora gusanga uyu munsi wa ovulation uciye uhinduka ugacuja 18 canke 19 canke 16 canke 15 ariko neza zoba ari 17 ruca wegeza iminsi ibiri imbere n'iminsi ibiri inyuma bisigura ko uyu mukobwa wacu yatubajije mu kumwishura twamwishura ko urubuto rwe canke ovulation yiwe izoba guhera 15 canke ibero 16 canke ibero 17 canke ibero 18 canke ibero 19 ariko cyane izoba ngaha 17 rero amaze kumenya iminsi umunsi wa ovulation bica bimworohera cyane kumenya iminsi niyabonana n'umugabo atazosaminda tumufashe kumenya iminsi niyabonana n'umugabo atazosaminda iminsi niyabonana n'umugabo atazosaminda ni guhera ngaha
nukuvuga ovulation yizoba yebeye izoshobora kuba ngaha guhera ro 15 gushika ro 19. Iminsi rero niyabana n'umugabo atazoshobora gusama inda ni guhera ngaha ro 20 ro 21 gushika ngaha ro 31. Nukuvuga iyi minsi iri nyuma ya ovulation niyabana n'umugabo ntazoshobora gusama imbanyi kuko urubuto rwuye ngaha iyi minsi ruzoba rwamaze gufa. Ariko vyiza kuko urubuto rushobora kumara mu gihe urubuto ningwasohoka ro 19 rushobora gushika ro 20 rugikomeye. Nico gituma neza kugira wikingira ijana kwijana ucumenya ko guhera kuri iyi minsi ya ro 20 gushika iyi ro 30 kwezi kuye guheze aha iyi minsi niyabonana n'umugabo ntazoshobora gusama imbanyi kuko urubuto rwuye ruzoba rwafuye. Nukuvuga urubuto rusohotse ro 15 ro 16 ruca rufa ro 16 rusohotse ro 17 ruca rufa ro 18 kuko urubuto rw'umugore rumara amasaha 6 amasaha 12 canke amasaha 28 nukuvuga umunsi wose. Rero nimba afise ukwezi kumara iminsi 29 iminsi niyabonana n'umugabo atazosama inda ni guhera iyi ro 20 gushika ro 30. Turabe iminsi naho niyabonana n'umugabo azosama inda guhera iyi minsi nyene ngaha iyi minsi nyene ya ovulation kugenda gushika aho tugira tubereke ni iminsi niyabonana n'umugabo azoshobora gusama imbanyi. Iminsi rero niyabonana n'umugabo azosama imbanyi ni iyi minsi nyene ya ovulation. Iyi minsi nyene urubuto rwe rushobora gusohokera kuko kugira usama imbanyi nuko urubuto rw'umugabo n'ubw'umugore bihura. Rero iyi minsi twabonye ko ariyo minsi ya ovulation canke iyi minsi urubuto rwe ruzosohokerako nukuvuga niyakora imibonano mpuzabitsina muri iyi minsi azoca asama imbanyi. Ariko rero ntitwibagire iminsi imbuto z'umugabo zimara. Narakoze video ndabereka ko imbuto z'umugabo zimara 5 jours nukuvuga iminsi 5 zigikomeye. Nukuvuga ucukuramwe ni iminsi 5 imbuto z'umugabo zimara. Nukuvuga guhera iyi ro 15 nyene ashobora kugiramwe ovulation ni ucuherako. Nukuvuga guhera ro 15 ro 14 ro 13 ro 12 na ro 11 nukuvuga ni iminsi 5 rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Nukuvuga guhera iyi ro 11 gushika iyi ro 19 ni iminsi niyabonana n'umugabo azoba afise amahirwe menshi cane yo gusama imbanyi. Nukuvuga iyi minsi yoyo urumva azoba ari mu minsi yo y'uburumbuke ya minsi ya ovulation ubuto bwe buzoba bwasohotse. Ni iyi minsi nace tuyikuramwe iminsi imbuto z'umugabo zimara iminsi 5 zirindiriye rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Nukuvuga rero uwo mukobwa wacu guhera ku munsi wa 11 gushika ku munsi wa 19 azoba afise amahirwe menshi cane yo gusama imbanyi. Guhera kuri umunsi wa 21 ndetse no mu munsi wa 20 gushika ngaho kwezi kwe kuzoherera aha ni yakora imibonano mpuzabitsina ntazoshobora gusama imbanyi. Iminsi azoshobora gusama imbanyi ni guhera ku munsi kuri iyi ro 11 gushika iyi ro 19. Nuko twofasha uwo mukobwa wacu afise ukwezi kumara iminsi 29 ovulation yizoba ro 17 iminsi azokora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wewe ntasama inda ni guhera iyi ro 20 ariko ni ro 20 turashobora kuyishiramwo gushika iyi ro 30. Iminsi ntazobonana n'umugabo we agasama imbanyi ni guhera ro 30 gushika ro 19. Murakoze cyane. Mba nawe uri umwigeme cyangwa uri umumama uvuga ati ni ya minsi nokora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wanje nkasama imbanyi turashobora gufasha ukatwereka iminsi ukwezi kwawe kumara tukaje tugufasha gukarikira bino bintu. Wandike muri commentaire ugire j'aime ugire partage kugira ngo bino vyigwa bigere kure naho butaha.